Eka ndabaha ikaze inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhererekanye no ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini kandi namwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 11 Rusama 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye abatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye ijya n'ino cyane cyane nkamwe yaje gifyonda sabone kutarabikora amanuka munsi video racubona ijambo sabone yapfyondeko uracubona akazogera nyine yapfyondeko hama tuje turabana mu makuru tukugezaho mu makuru tuba twaguteguriye dufatanyije n'itsinda ry'abamenyeshamakuru bacu ba Burundi News Empire TV baherereye ijya n'ino mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho tuba turebera hamwe amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru bigiye bikomakomeye nka France 24 bwiza.com ndetse n'ibindi binyamakuru nka Maisha DRC Congo aho bigaruka ku butegetsi bw'ahanga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu mirwano iri kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini bikomeje kwiyongera ku mutekano mukeya cyane igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ni amakimbirane amaze igihe ari muri ibi bihugu by'ibibanyi haba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi turaza kubirebaho muri aya makuru turaza kubabwira ko kandi abasirikare baguye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitavye Imana bamenyekanye uravyumva muri aya makuru ndetse n'amazina yabo turaza kukubwira ko kandi ibikomeje kugorana ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho muri ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ryaheze mugabo grenade zaturikijwe mu gisagara ca Bujumbura turaza kubigarukaho muri aya makuru turaza kukubwira ko kandi ku mibanire y'ibi bihugu vyombi haba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bigeze hehe hari amakuru ari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda vyose uravyumva muri aya makuru turaza kubwira byinshi cyane muri aya makuru ntitwaheza aya makuru kandi tutababwiye ibiri ko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko naho hari kuvugwa amakuru menshi aho M23 yateye imboni zawo ahangaha mu murwa mukuru wa Goma birakomeye cyane rero mu mirwano iri kubera ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twaganiriye n'abasirikare b'Abarundi bari hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byose urabyumva muri aya makuru n'andi menshi tubafitiye ndabakengurukiye cyane rero mugabo kuri mwe mwese mwaje gufyanda sabone ku batarabikora amanuka munsi video racubona ijambo sabone yapfyande ko racubona nakazogera nyine yapfyande ko amatuje turabana mu makuru tukugezaho kuri Burundi News Empire TV tuba twabateguriye mbahaye ikaze muri aya makuru munyemere twayarambura mu buryo bwihuse ahangaha muri ijoro ryahise mugabo ahangaha mu gisagara ca Bujumbura hamenyekanye amakuru akomeye cyane ko haturikijwe grenade ahangaha i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubukungu ni amakuru akomeye cyane aho biri kuvugwa ko ahangaha Bujumbura abashika kuri 3 bishwe ni grenade abandi 14 barakomereka mugabo ni amakuru akomeye cyane iyi grenade ikaba yaturikijwe mu masaha ashyira saa sita z'ijoro ahagana muri zone ya Ngangaro hafi y'igipolisi ni amakuru amenyekanye muri iki gitondo mugabo igihugu cy'u Burundi gikomeje kugarizwa bikomeye cyane aho igipolisi cyatangaje amakuru akomeye cyane kivuga yuko bari guhiga babigizemo uruhare nabo bagize banabi bari guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi polisi y'igihugu cy'u Burundi maze gutangaza itangazo rikomeye cyane mugabo iri kuvuga ko abo ngabo bari guhigwa abo kware igihugu cy'u Burundi sibwo bwa mbere ndetse akomeje guterwa amagrenade agiye atandukanye muravyibuka ko mu minsi yaheze mu ndwi iheze hatewe grenade ni amakuru akomeza kugenda asohoka y'umutekano muke ubarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje kwihanganisha imiryango yaba baguye muri ibi bitero ndetse bikanavugwa yuko
abangaba baguye muri ibi bitero bagera kuri batatu, abandi bagera kuri 14 bakaba n'ubundi bajyanywe mu bitaro bikomeye ngaha i Bujumbura ndetse na Gitega. Ni amakuru ahejeje kudushikira ubu nonaha mugabo akaba anababaje ibikomeye cyane. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru y'abasirikare n'ubundi baguye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yamenyekanye aho biri kuvugwa ko abasirikare bagera kuri 25 bose baguye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu migwano igisirikare cy'u Burundi cyagiye gufashamo FARDC igisirikare cya Kongo mu kurwanya umuhari wa M23. Abo basirikare rero nk'uko twabibabwiye amakuru yakomeza kugenda akwikwizwa ndetse anegeranywa mugabo amazina yabo rero akaba yagiye ku mugaragaro, gusa ntibyoroshe mugabo kubera ko amazina yabo yagizwe ibanga, gusa mu mboni zacu ndetse n'amasoko yacu y'ibanga tugejeho amazina y'abaguye ku rugamba bagejwe ngaha ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca Bujumbura. Biri kuvuga ko amazina harimo Uwimana, Niyonkuru Ndayishimiye ndetse Sindahebura. Ni amazina n'ubundi y'abasirikare baguye ku rugamba ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akaba asohotse avuga yuko igisirikare c'u Burundi ndetse cyese gihamagara ubutegetsi vuba na bwangu bwa Gitega, mugwa mukuru wa politike Gitega, bakivuganira n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro. Yihanganishije abo basirikare ndetse ababwira ko bagomba kwihangana bagakomeza gufasha igihugu ca Kongo ndetse na mugenzi wabo perezida w'igihugu ca Kongo. Ubutegetsi bwa Kinshasa burugarijwe bikomeye cyane, ariko hari andi makuru ari kugenda asohoka ko abo basirikare basavye umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro uyoboye igihugu c'u Burundi yuko vuba na bwangu aba basirikare barambiwe imigwano hano mu gihugu c'u Burundi ndetse barambiwe no kuba abagwa ku rugamba, dore ko biri kuvugwa yuko n'ubundi abangaba bagomba kuba abataha bakava hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye n'ubundi n'ukuntu ingene bakomeje kugwa muri iyi migwano. Bikaba biri kuvugwa yuko rero bari gusaba ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi kuba bataha mu gihugu cabo bitarinze kugorana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi we aratangaza ko atari akaryo ko kuba n'ubundi bagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi batarangije misiyo. Gusa hari andi makuru avuga yuko perezida w'igihugu c'u Burundi ari gukina politike ikomeye cyane mugabo, dore ko abasirikare b'igihugu c'u Burundi bakomeje gutabaza ariko we umenga naco bimubwiye, kandi arakomeza kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane avuga yuko abasirikare b'u Burundi ahubwo bakakwiye kongerwa. Mugabo birateye agahinda rero kuva abasirikare bo n'abakuru bayoboye aba basirikare bari mu gihugu ca Kongo bakomeza kwihanangiriza no kwiyama bikomeye cyane mu ngingo nkuru baganiriyeho, bakavuga ko bagomba kwerekera mu gihugu c'u Burundi, igihugu cababyaye, bakareka kugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye bukagaragaza yuko budakwiye na gato kuba bwava mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bu bashimangira amakuru akomeye cyane bavuga ko izi ari inyungu zikomeye cyane z'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, bityo atapfa gukura abasirikare be mu gihugu ca Kongo wenda ngo bazashirireyo bose bapfireyo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abanyepolitike bagiye batandukanye ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abakurikiranira hafi iyi migwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda bagaragaza ko izi ari inyungu zikomeye cyane z'ubutegetsi bwa
Gitega ndetse bakanavuga yuko bitoroshe cyane mugabo kuba General Major Evariste Ndayishimiye yafata umwanzuro ingingo ikomeye cyane yo kuba ngo yakura abasirikare ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo ntivyabaho mugabo ndetse bagakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ibingibi bitapfa bimuguye amahoro bivanye n'amasezerano yagiranye n'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi ko bumvikanye kuba batizanya ingabo mu masezerano y'ibihugu vyombi. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru akomeye cyane n'ubundi akomeje kuvugwa ngaha mu gihugu ca Kongo ndetse bikaba biri kuvugwa yuko ingabo z'umutwe wa M23 zikaba zasesekaye ngaha mu mujyi wa Goma. Bikaba biri kuvuga ko imbunda zikomeye cyane uyu muhari wa M23 zawutunze ku mujyi wa Goma bikomeye cyane. Bikaba biri kuvuga ko zahasesekaye muri iri joro. Bikaba biri no kuvugwa ko kandi M23 ifite umugambi ukomeye cyane wo kuba bakwigarurira uyu mujyi wa Goma. Gusa abakurikiranira hafi iyi migwano n'impuguke mu rwego rwa politike ndetse n'ibijyanye n'intambara bavuga yuko M23 bitoroshe cyane mugabo kuba yakwigarurira uyu mujyi wa Goma, dore ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo we akomeje n'ubundi gushaka inkunga zikomeye cyane ijya nino ku migabane y'amakungu ya kure mu bihugu bigiye bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Putin igihugu cy'Uburusiya nacyo bikaba biri kuvuga ko kiri kwitegura mu kuba cyafasha Antoine Felix Tshisekedi. N'ubundi bamwe mu basenguzi mpuzamahanga mu bya politike barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko iri ari ryo herezo rya M23 mu gihe Putin we ubwe yaba yivugiye akanatangaza ku mbuga ngurukanabumenyi ko araza gufasha Putin. Bikavugwa yuko kandi Antoine Felix Tshisekedi ashobora kuba yaragiranye ibiganiro bikomeye cyane kuri telefone na Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya, bakagirana ibiganiro bikomeye cyane aho baganiye kuzahura umubano w'ibihugu vyombi ndetse bakaganira no kuri imigwano iri mu buseruko bw'iki gihugu. Gusa Putin yijeje mugenzi we mu gihe bizagorana ubufatanye bukomeye cyane mu vya gisirikare ndetse anavuga yuko bakeneye intwaro zo kugwanisha ibigwanisho bikomeye cyane vyo kurangiza umuhari wa M23. Putin atazazuyaza mu kuba yafasha Antoine Felix Tshisekedi. Ni amakuru n'ubundi akomeje kugenda adushikira. Bikanavugwa yuko kandi Antoine Felix Tshisekedi yashimiye mugenzi w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin, akavuga yuko yiteguye kuba yafatanya mu buryo bukomeye cyane haba bwa diplomasi, ubw'imibanire y'ibihugu ndetse no muri iyi ntambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa benshi baravuga ko umugwi wa M23 ugiye guhura n'ivyago bikomeye cyane mu gihe Vladimir Putin yaba yiyemeje kuba agiye guhangana bikomeye cyane n'umuhari wa M23. Gusa amakuru agenda asohoka, Lawrence Kanyuka, Bertrand Bisimwa bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko umuhari wa M23 ukataje mu kuba uri kwigarurira ibice bigiye bikomakomeye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba biri kuvuga ko hari ibice bishasha vyagiye vyigarurirwa n'umutwe wa M23. Ni amakuru akomeye cyane dore ko ubwo byagaragaye General Makenga we yaganiraga n'abaturage hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya Rwindi, aganira n'abaturage babo ndetse bakanavuga yuko dore ko amakuru yagiye atangaza yavuze yuko mu gihe hari intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ataterambere bazabona kandi igihugu cabo cyugarijwe, ngo ako niko karyo ko kuba bakwigananzura ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi budashaka kuha abaturage b'abatutsi b'abakongomani baherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu ya ruguru kubaha ijambo ndetse no kubaha
uburenganzira nk'ubw'abandi bakongomani muri rusange. Gen. Makenga yagarutse ku makuru akomeye cyane akunze kugenda avugwa, aho yahumurije abaturage ba Kongo avuga yuko ibihuha bigenda bivugwa yuko umuhari wa M23 ukomeza kugenda wica abaturage b'abakongomani, ivyo ngivyo atari byo, ari ibinyoma bihimbano bihimbwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira bubangishe abakongomani muri rusange. Ni amakuru n'ubundi agenda asohoka ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe bakunze kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko uyu muhari wa M23 n'ubundi ukomeza kugenda wica bimwe mu bikorwa remezo, dore ko biri kuvuga ko ngo ugenda wangiza ibikorwa remezo ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ukagenda wivugana na bamwe mu bakongomani batari mu bwoko bw'abatutsi. Ni ibirego n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa buri kugenda butanga ijya nino buvuga yuko umuhari wa M23 ukomeje kwivugana bamwe hariya mu bakongomani bari kwicwa bikomeye cyane, dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bugaragaza ko uyu mutwe wa M23 uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda. N'ubundi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu cya Kongo, akomeza kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane avuga yuko ubutegetsi bwa Kigali buyobowe na nyiricubahiro Paul Kagame bukomeza kuba bwatera inkunga ikomeye cyane umuhari wa M23. Gusa ayo makuru nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda ijya nino mu bihugu bikomeye nk'igihugu cy'Ubufaransa, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakomeza kugenda bashinja igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo giterera inkunga zikomeye cyane umuhari wa M23, ubutegetsi bwa Kigali bubihakana bwivuye inyuma, ndetse bukanavuga yuko ivyo ari ibirego bihimbano by'ububeshi ngaha biri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kigali bwagaragaje amakuru akomeye cyane, ndetse bunagaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gufatanya n'intera hamwe zakoze amabara mu Rwanda Mata 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda rero rugakomeza kugenda ruvuga ko uyu mutwe wa FDLR umaze imyaka 30 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje mu kuba wacura umugambi ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no gufatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa, dore ko u Rwanda rwagaragaje ko rubangamiwe n'aba bajenosideri bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye n'uko ibimenyetso vyagaragaye, ndetse no gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bafatanyije n'ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa u Rwanda n'inzego z'umutekano haba za gisirikare na polisi batangaje amakuru akomeye cyane, bavuga yuko umutekano w'abanyarwanda wifashe neza, ndetse bazakora ivyo ari byo byose abo bagizi ba nabi ndetse n'abatifuriza ineza u Rwanda bakabasubiza inyuma. Kandi u Rwanda rwakomeje kongeraho amakuru akomeye cyane, bavuga yuko atawe bazasaba uburenganzira mu gihe u Rwanda ruzaba rugabweho ibitero n'imitwe yitwaje intwaro iri guterwa inkunga n'ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo Gen. Major Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Nubwo ibi bihugu vyombi bikomeza kugenda bishinjanya mugabo, dore ko igihugu cy'u Burundi murabizi ko cyugaye imipaka yavyo ihuza iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni mu makuru yamenyekanye, dore ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gen. Major Evariste Ndayishimiye yashinje iki gihugu cy'u Rwanda mu kuba kiri guterera inkunga zikomeye cyane ngo umuhari wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, ndetse leta y'u Burundi kongeraho amakuru akomeye cyane ikavuga ko Red Tabara ifise ibiro ndetse n'imyimenyerezo ikomeye cyane bahabwa mu gihugu cy'u Rwanda. Bityo rero amakimbirane yariyongeye hagati y'ibi bihugu, haba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bityo biviramo no kuba bafunga iyi mipaka. Gusa abacuruzi batangaje amakuru akomeye cyane, kuko
abakoranaga imihahire n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bakoresha uyu mupaka wugaye, bikanavuga yuko bahuye n'ibihombo bikomeye cyane. Aya makimbirane si aho honyine yateye intambwe, dore ko ibi bihugu uko ari bitatu biri kuvuga ko umwanya ku mwanya byahagwana, dore ko intwaro zegerejwe ku mipaka ikomeye cyane, haba umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Kongo, ndetse n'umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko abasirikare ndetse n'ibigwanisho bigiye bikomakomeye byegerejwe imipaka, umwanya ku mwanya mwakumva umuriro watse hagati y'ibi bihugu bitatu. Gusa igihugu cy'u Burundi cyo kiri ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho igihugu cy'u Rwanda kiri cyonyine mu kwangwa n'ibi bihugu bikomeye uko ari bitatu. Nta makuru yari agezweho, mwakoze kubana natwe, cawu cawu.